Bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Shalom shalom. Bakunzi b'ikiganiro Rhapsodie de realites ndabaramukije. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro c'uyu munsi mugiye gushikirizwa na Belize Nshimirimana. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo fata umurongo w'igicapo c'Imana. Ijambo ry'Imana twisunga uyu munsi riri muri Yeremiya ikigabane ca 29 ku murongo wa 11. Haravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako ni jewe Uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari vy'ivyago kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mwiherezo ryanyu. Ukwiye gutahura ikintu kidasanzwe kubijanye n'ubuzima bwawe. Uri umwana wo mwisezerano ry'Imana, ntubayeho mu buzima bw'igihamana. Ibigushikira n'ibihe ugenda ucamwo vyose ni integuro y'Imana. Ico ukwiye gukora nukumenya izo nteguro z'Imana ukazisunga ugakurikiza inzira Imana yaciye ku bwawe. Umugambi w'Imana uri kurakora muri wewe. Reka dusome mu Banyefeso ikigabane cya 2 ku murongo w'10. Haravuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Mu Baroma ikigabane c'8 ku murongo wa 29 naho havuga ngo kuko abo yaremye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Iyo rero wemeye ishyaka ryayo ugenda ubona imigisha no kwagukirwa vyateguriwe hagati y'ishyaka ry'Imana. Iyo rero wemeye ishyaka ryayo ugenda ubona imigisha no kwagukirwa vyaguteguriwe. Ikibanza nyaco wobamwo mu buzima ni hagati na hagati y'ishyaka ry'Imana. Iyo umaze kumenya ivyo ubaho ubuzima bw'umunezero wizeye ko icoshika cose ufise intsinzi. Uzokwama uri utsinda kuko uri mu kibanza c'Imana mu gihe Imana ibishatse ugashitsa umugambi wayo mu buryo bwayo. Mu gihe uri mu gihe gihwanye n'ubugombe bw'Imana ntaco wiganyira, uba mu mahoro igihe cose kikazira ko utumutwe kuko ubuzi ko wisunga umwanya w'Imana atari umwanya w'abana b'abantu. Birakenewe kumenya ko ubuzima bwawe bwubakiye ku Mana kugira ngo ugendere mu ntsinzi. Uzotsinda buri kigeragezo cose kuko wamaze kuvuka ubwa kabiri. Vyose bifataniriza hamwe kukuzanira ivyiza. Mu Baroma ikigabane c'8 ku murongo wa 28 haravuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nkuko yabigabiye. Alleluya. Turashitse mu mwanya w'isengesho. Turasenga data, ndagiye ku murongo w'ishyaka ryawe ryiza biciye mu ijambo ryawe. Vyose bifataniriza hamwe kunzanira ivyiza kuko ndi mu mugambi wawe. Mu kibanza ciza no mu gihe co umutima wanje wuzuye amahoro n'ivyizigiro. Nziko ndangura umugambi wawe mu ntambuko zanje zose mu izina rya Yesu. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo ukugukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icaremwe gisha. Hari cubaze kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza. Hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.